ndabahaye mwaramutse abandi mwiriwe kuri uyu musi w'Imana igenekerezo rya 27 mu kakaro 2025. Reka ndabahe n'ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka. Dondo Jemba z'umutima niwe ari kuri mikro, mu binga bw'ivyuma ari Oben Felix Rankon. Munkundire ntangure ndabashikirize ingingo zimwe amakuru ahagazeko. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu aremeza ko hari abantu bagisibije mu gukora urudandazwa rw'amagendo rw'ibidandazwa bitandukanye, ko hari n'abamaze gufatwa mu gihe hatarigera hashigwa habona abo bavugwa ko bafashwe. Abumvise uwo mushikiranganje babona ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bakingiranira ikibaba mu busuma n'ubunyonyezi bakora. Abanyagihugu bo muri komine Giharo ya Kera barahangayikishijwe n'ikiraro caheruka gukorwa cabomotse hamwe no kutaronswa umuyaga nkuba. Babona ko bo bitazoshoboka ko bashikira imbonakazoza ivugwa mu gihe badafashwe nk'abandi. Hari n'abanyagihugu bavuga ko ataterambere biteze kuri CNDD-FDD ngo hararengeranye ko abarundi bashiraho iyindi ntwaro ishoboye guteza imbere abarundi. Hari n'ayandi mu kanya n'inkuru imwe mu buryo burambuye. Ndasubiye kubaramutsa. Mwari mwajeje kuvyumva mu ntango, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi aremeza ko hari abantu bagisibije mu gukora urudandazwa rw'amagendo rw'ubutare n'ikawa bakabishora hanze y'igihugu, akanavuga ko hari abamaze gufatwa. Ivyo vyatangarijwe mu nama yo mu ntango z'iyindwi turiko turasozera. Uwo mutegetsi yagiranye n'abarongoye igipolisi mu karere ko hagati mu ntumbero yo kurabira hamwe ibijanye n'ingene umutekano wifashe hamwe n'icokorwa kugira hatuzwe urudandazwa rw'amagendo. Ariko rero icatangaje bamwe n'abandi nuko uwo mushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati atigeze avuga abo bamaze gufatwa abaribo. Abumvise ivyo yashikirije bakabona ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD barangwa no gukingiranira ikibaba mu busuma n'ubunyonyezi bakora. Intwaro y'uwo mugambwe ngo ikwiye gusezererwa. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Iyo nama umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi yagiranye n'abarongoye igipolisi mu karere ko hagati mu gihugu yabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega ku munsi wa mbere w'indwi turiko turasozera igenekerezo rya 2021 mu kakaro umwaka wa 2025. Ikaba yari yo kurabira hamwe ingene ibijanye n'umutekano vyifashe hamwe n'icokorwa kugira hatuzwe urudandazwa rwa magendo. Umushikiranganje Martin Teretse akaba yashikirije ko ikawa yaduze agaciro none ngwigemurirwa basi. Vyongeye Uburundi ngo bufise ubutare bwinshi cane, ariko ngo nta kintu kiboneka buriko burafasha. Aho ni mu gihe amafaranga avuye mw'ivyo bidandazwa ngo yakuza gusahiriza abarundi bose. Amafrode y'ibintu bija hanze kariho ikawa, ubutare. Ubu turiko twirukanga cane, ikawa yaduza agaciro. Mugabo kaka dayimoni ikabura kugaruka kugira bayishora bayigemurire abatara bakozi bacu. Ico kimwe n'ubutare. Ubutare igihugu gifise ni bwinshi cane. Mugabo turarondera ico bikora dufasha tukibona. Twarize muri bice mirenge menga majanani. Kugira tuyaronke nuko atanigarama nimwe ishorwa mu nyishu. Ico kimwe n'ikawa. Rero ugaruti ubutare ababwimba bazana amadolari tuyabona. Adufashe kugira ya makomande y'imiti, ifumbire n'ibindi bikoresho byose twe tubikorera ngaho. Ikawa, ubutare n'ibindi ubone ko kazagiyemo. Twifuza ko ivyo bintu biza gusahiriza abarundi twese. Kuko umurundi umurimyi w'ikawa uwimba ubutare amadolari akeneye amabifu amarundi. Ayo madolari rero naze aje muri berbe tuyabone neza ko yashitse akoreye ibindi. Ariko kuri tere baraba neza. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi akaba yemeza ko hari abantu bagisibije mu gukora urudandazwa rwa magendo rw'ubutare n'ikawa bakabishora hanze y'igihugu, akanavuga ko hari amaze gufatanwa itonga. Abanye abantu twari tunibisiye zirinda kuvuga amazina, twasanze bariko bariba ubutare kawa, hanavuga ngo babikeze barafashwe neza
bagafata mu itonga bariko bimutara kandi bafashwe n'inyamiramabe mwe kwa polisi yajya murakaze iyo muze ati iki turagikora niyo objectif muragikora kandi bashimye n'ibindi rero mu bikora kunyene buke abantu bavuga bati igihugu kirashoboye. Ariko rero icyatangaje hamwe n'abandi nuko umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati atigeze avuga abo bamaze gufatwa abaribo abumvise ivyo byashikirijwe bakabona ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD barangwa no gukingiranira ikibaba mu busuma n'ubunyonyezi bakora intwaro y'uwo mugambwe ngo ikwiye gusezererwa. Urakenuye Aline Munezero kuri iyo nkuru waduteguriye. Kirazira kikazirerezwa kwinjiza ibuhumuza ibitoro mu mabido canke mu bundi buryo bivuye mu gihugu ca Tanzania. Ivyo biri mu itangazo Denise Ndaruhekera buramatari w'intara ya Buhumuza yasohoye kuwa 25 Mukakaro 2025 amenyesha abanyagihugu bo mu ntara arongoye ko ataruhusha na rumwe rwo kuzana ibitoro rurekuwe kiretse uruzoba rutanzwe n'ikigo OBR canke ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo amasoko ntanganguvu. Muri iryo tangazo agira ati nduguruye twamugina buramatari w'intara ya Buhumuza aramenyesheje abenegihugu bo mu ntara arongoye ko kizira kikaziririzwa kwinjiza ibitoro mu mabido canke mu bundi buryo. Nta ruhusha na rumwe rwo kuzana ivyo bitoro rurekuwe kiretse uruhusha rutanzwe n'ikigo OBR canke ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo amasoko ntanganguvu. Abashaka kunwesha ingendeshwa zabo bazoguma bagenda nk'uko vyahora ariko nta urekuriwe kuzana mwibido canke mu kindi igikoresho. Uzofatwa arenze kuri iyo ngingo azohanwa hisunzwe amategeko afungwe yongere yakwe ibitoro yazanye n'icuma cafashije kubizana. Uwo bizomenyekana ko afasha kwinjiza ivyo bitoro bidaciye mu mategeko azohanwa vy'akarorero. Abajejwe ubutungane basabwa guhana bihanukiriye abantu bose bazofatirwa muri iryo kosa n'abazoba babibafashijemo. Abajejwe intwaro ku nzego zose, abajejwe umutekano n'amakomite ahurikiyemwo bose basabwe gufasha biboneka mwishigwa mu ngiro ry'iyo ngingo ndugaye twamugina. Abakurikiranira hafi ikibazo c'igitoro mu Burundi cabaye akayoberabahinga bamenyesha ko leta idakwiye kuguma ifata ingingo zibuza abazana ibitoro mu gihugu mu gihe ibitoro bisanzwe bitaboneka bivuye kuri leta yananiwe no kuzana ibitoro bikwiye mu gihugu. Uko ngo ni ukwerekana ko leta ishoboye kandi ataco ishoboye mu gutorera umuti urama ikibazo c'ibitoro. Leta nk'iyo idashobora gufata ingingo nyazo zikemura ibibazo mu buryo nyabwo ngo ikwiye gushirwa mu karuhuko abarundi bagashiraho leta ishoboye. Abanyagihugu bo muri komine Giharo ya Kera mu ntara ya Kera ya Rutana barahangayikishijwe n'igitarugwa cabomotse inyuma y'igihe gito gikozwe hamwe n'ibura ry'umuyagankuba. Abo banyagihugu bamenyesha ko badatahura igituma abahora barongoye komine yabo bigumiye mu gacerere. Ibikorwa vyo kwiteza imbere ngo bashigikire imbonakazoza ya 2040 na 2060 umukuru w'igihugu yamariko arashikiriza iwabo babona kugera ubu bidashoboka kuko badafashwe co kimwe n'abandi banyagihugu. Abandi banyagihugu bakama bashikirije ko ataterambere biteze ku ntwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD ngo ahubwo hararengeranye ko abarundi baja hamwe bagashiraho iyindi ntwaro ishobora guteza imbere abanyagihugu. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Ikiraro gihuza Mwebeya na Rubanga uva muri zone Butezi uteruja Igiharo Imusenyi
ahari impunzi z'abanyekongo haraheze nk'amezi 5 kibomotse, ni mu gihe atamyaka 2 yari bwahere cubatswe. Ico kiraro kikaboneka ko cubatswe hadakoreshejwe isima ikwiye hamwe n'urucekeri rw'amabuye bita gravier rutashizwemwo. Imodokari zihaca muri kino gihe zihagirira ingorane zidasanzwe kuko zigwa muri ico kiraro zikarengana babanje kuzisunika. Abahora barongoye komine Giharo ya kera ngo bahisemwo kwigumira mu gacerere muri ico kiringo giheze ico kiraro cyarasenyutse. Uyu munyagihugu wo muri komine Giharo aravyigana ari kwijwi giwe twarihinduye. Icyo kiraro cyarubatswe nta n'imyaka isedamari mugaco bakomanya kandi umujenyeri wo ngaha nyene w'imvukira ngaha nyene ari mu nzego nyene umujenyeri tekinisiyo akorera komine ya Giharo ya kera nyene yatuye ubu hasigaye zone. Ico kiraro kugishika uyu munsi kimaze ngira nk'amezi nk'atanu cyabomotse n'ibikamyo bizanye impunzi amamatera kibomoka muga muri utangaje kuko twasanze cubatswe n'amaferabeto muga amaferabeto bakibashamo umusenyi wonyene nta garaje basizemo haboneka yuko bari isima. Rero ikibazo kihari rero cyahise kibomoka kugera ubu ibiduga igiyemo nk'amatobogisi arokeramwo bakenda gusunika ni ukuvuga basizemo ibiti n'icyo bintu vyenyene n'ivyo biferabeto nyene bafatanije nivyo bisigayemwo ibindi vyose vyarokotse vyaravuyemo. Mugabo kugera uno munsi komine yagumye yinumiye amezi 6 akwire hameze uko. Iyindi ngorane ihanze abanyagihugu b'Igiharo ijanye n'umuyagankuba. Ibiti vyarashinzwe aho Igiharo ariko bararindiriye umuyagankuba amaso ahera mu nzira. Ni mu gihe bari bijejwe ko umuyagankuba baba bawuronkejwe hatarenga muri Gitugutu mu mwaka uheze 2024. Muri komine Musongati baherewe umuhango rimwe gushika ubu bobo umuyagankuba baramaze kuwuronswa. Abanyagihugu b'Igiharo bamenyesha ko makuru bafise icyatumye bataronswa umuyagankuba nk'abandi abajejwe gufata ingingo yo kuwutanga ngo bitwaza yuko mu bice bya Giharo aho wategerezwa gushikanwa ngo hagwiriyemwo abateye bo ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ni mu gihe kandi ku mutumba Kabingo ibiti byo gucisha ko insinga z'umuyagankuba byashinzwe no mwishamba ahantu hatagira imihana yorahura umuyagankuba bakawima abafite ubushobozi bwo kuwurahura no kuwukoresha aho batanga karorero kababa ibutezi. Dusubire dukurikire uyu munyagihugu. Amatara bamaze igihe betara barakora inshinga amapoto bariko baresitara kugira ngo baronke amatara. Ariko ikibazo cyane abi ngaho Giharo bari Musongati baronke isoko rimwe ngaho igitangaza mudufashe. Abi Musongati amatara batangiye kuyaronka baracana kuva mu kwa mbere muga tuje baduhenda tubwira yuko mu kw'icumi ku mwaka uheze biza kuba byaheze ngaho Giharo. Ariko kugeza munsi hariho n'uburere bumwe base guhereza amapoto undi kubera uko mbere bitwaza ngo ntibagambure umugambwe uri ku butegetsi ngo bari mu masantere ngo bari mu za iprona nk'uharere kegereye imutezi ruguru kwezi ya ruguru. Ariko asanga hariho bo mu Kabingo muri umutumba wa Kabingo bobo imyitozo bagera bitari mw'ishamba barayishinga ahantu hatari abantu bafite ubushobozi bwo gusohokera amatara. Abanyagihugu b'Igiharo ntibabona ukuntu bazoshigikira imbonakazoza yo mu 2040 no mu 2060 yamiri kwivugwa n'umukuru w'igihugu mu gihe barabara n'umuyagankuba ari nkingi z'iyo mbonakazoza ariko bakaba batabironswa. Hakaba ivyitwazo bishingiye ku migambwe n'ibindi ngo yamara abategetsi ngo ntibasiba kuvuga ko bagiye gutwarira neza abanyagihugu bose. Biruko mu gihe abandi banyagihugu badasiba gushikiriza ko ataterambere biteze ku ntwari ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD bakabona ko harengeranye ko barundi baje hamwe bagashiraho iyindi ntwaro ishobora guteza imbere abanyagihugu. Ndagushimiye na wewe Ninette Nancy Mutoni kuri iyo nkuru. Iyindi ngorane ihanze abanyagihugu b'Igiharo mu ntara ya Burunga tukazoyibashikiriza mu makuru yacu y'ejo. Uruhagarara nigo rurangwa muri bamwe mu basirikare bakorera mu biro bikuru vya gisirikare i Bujumbura hamwe no mu ikambi ya gisirikare y'Ijana na 12 iri mu Cibitoke ca Rugombo.
biturutse ku rupfu rw'intwazangabo aho igombeye Leonidas Batazira Kirima. Abanyagihugu bari baheraniwe n'iyo ntwazangabo nibo batelefona babaza uwuzobishura amafaranga iyo ntwazangabo aho igombeye Leonidas yari bafite. Intwazangabo aho igombeye co kimwe n'abandi basirikare bagiheraniwe amafaranga bakoreye muri Somalia bamaze kumva umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare muri Ruheshu no mwaka amenyesheje ko abo basirikare bagiye kuronswa amafaranga yabo, baciye batangura gufata amadeni atandukanye bizeye ko buca baronka amafaranga bishura. Aho igombeye we akaba ngo ashengeye atayaronse ngo yishure amadeni yafashe. Abakora mu biro bikuru vya gisirikare bemeza ko amafaranga y'amezi 4 y'abo basirikare yabonetse, bagasaba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare hamwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba gukura ico kibazo mu nzira batanga ayo mafaranga, ngo kuko ico gusuzuguza urwego rwa gisirikare kirababaje ngo kandi giteye isoni. Umwe mu bakora mu biro bikuru vya gisirikare tumutega abiri ariko ijwi ryiwe ryahinduwe. twebwe abasirikare dusanzwe dukorera ngaha mu biro bikuru vya gisirikare muri leta y'amajoro general turakwije indwi zibiri twabuze umurenzi wacu w'intwazangabo yitwa ahigombeye Leonidas Ariati Kirima, benshi bamuzi kw'iryo zina rya Kirima, natwe benshi kenshi tumuziko. Iyi ntwazangabo yitavye Imana yari mu kambi ijana na 12 yo mu kambi yo mu Cibitoke ca Rugombe. Imbere yuko ija muri iyo kambi yaragiye muri Somalia hagiye ibatayo zibiri ya 35 yatwagwa na leta na koloneli Ndurayiba, nawe iyi ntwazangabo yagiye n'ibatayo ya 36 nayo yatwagwa na leta na koloneli Ngabonziza Desire. Baciye muri Somalia izi batayo zibiri nyene, igice kimwe zaratwawe n'ishirahamwe Amisom, ndakiri yo nyene baravuye batwagwa n'ishirahamwe Akimisi. Kubera twebwe tugiye muri Somalia tumarayo umwaka wose, uwo mwaka wose rero igice kimwe izi batayo zibiri zarakora ishirahamwe Amisom handi ishirahamwe Akimisi. Ziragomborwa izi batayo nyene zica ziraza zigombowe bashikiye mu kandi yo kumuzinda. Ikambi yo kumuzinda zarakoze ibikorwa nkuko n'abandi babikora, baraja kuradika muri Kongo bagasubira bakagaruka. Nyuma yaho hacawe asohoka mitasiyo y'izo batayo zose zibegeraniriza mu kandi yo mu Cibitoke. Mugabo aho hose bagiye bari bakigenda n'ishirahamwe Akimisi, amasohoka mitasiyo zirasha amakamba atandukanye, abandi bagumaho nizwaho nyene, abandi barakukuruka. Intwazangabo rero mugenzi wacu Ahigomeye Leonidas Ariati Kirima yaciye aguma aho miyo kandi n'ijana 12, ariko ntiyagumanye iyo fonction y'USS ntiyari afise muri Somalia. Yashengeye yaratwara ikompanyi bakwakire bamuhindurira abamurongoye bamuha ikompanyi, ahaba rero aritaye Imana. Sebero indwi zibiri dukora kandi rukuru vya gisirikare kuva yitavye Imana tuma turonka amatelefone atandukanye. Hari abagenzi biwe b'abasirikare vyakoranye bakikukanye, hakaba na telefone z'abandi bantu b'abasivile zidutelefona zitubaza amafaranga yarazifitiye, hakaba n'izindi telefone zindi z'abakukuruke nyene yuma zitelefona twebwe nyene turi ngaha mu biro vya gisirikare. Nuvuga twebwe turi ngaha mu biro vya gisirikare duhurirwako n'amatelefone atandukanye y'abasirikare bakikukazi n'abakukuruke n'indi miryango yindi y'abasivile. Intwazangabo rero yashengeye ari abantu yariheraniye bamahera ibabwira yuko izoba ariha muri amezi 2 amaze igihe atera n'ingorane ku basirikare bagenzi bacu baheraniwe ayo mahera, kandi abo basirikare bose n'abageni batazakera gusa. Aho umukuru w'ibikuru vya gisirikare Prime Niyongabo namufasha kurongora ibikuru vya gisirikare bahagurutse bakavuga ko ayo mafaranga yabonetse, abasirikare bagenzi bacu bahave bakorokera ku bagenzi ku nshuti bagurana amahera, abandi baca ibintu mu mabotike mu binyobwa, co kimwe n'intwazangabo yaraye ishengeye. Twebwe rero ku basirikare turonka amatelefone ngaha mu bikuru vya gisirikare ubutandukane bwaho no ku matelefone atandukanye, mugabo yose akarondera ayo mafaranga aheraniwe aba basirikare b'izi batayo zibiri gusa, kuko hari n'izindi imbere yabo nayo amatelefone turayaronka. Ni ukuri twasaba gushana ryo kwivuna abantu umukuru w'ibikuru vya gisirikare iki kibazo bagikemure kive mu nzira. Kwintwazangabo hari abantu b'abadamu barafitiye amahera amaze imisi telefone aha muri leta y'amajoro. Inkuru dufise no mu kandi ya Sanduze mu Cibitoke naho nyene ngo amatelefone aguma atelefonayo babaza bati mwana amafaranga yacu ko yaradufise yaronka gute. Abasirikare bari miyo kandi yatukamwo n'abashatelefone aha muri leta y'amajoro bati erega yaraheranye amahera none azishwa gute. Kibazo bico twishura nitubabwiye tuti ni muri ndi yajeko nitubiri babwiye tuti amahera arayi atagatuye, mugabo twese twemeza nuko amafaranga n'indi batayo zakeye turetse imidi zibiri zavuyemo ubu yayitavye Imana nuko ayo mahera ahari nuko basha kuri konti. Ikibazo kikava mu nzira, uko kwisuzuguza inzego za gisirikare kikava mu nzira kuko birabaje gatese. Bamwe n'abandi bama bumvise ako karenganyo kariko gakorerwa abo basirikare bama bahanuye abo basirikare ko bakwiye kwifatanya n'abandi barundi baruhishwe n'akarenganyo k'intwaro ikomoka muri CNDD-FDD baheze bayikureko.
nshuti bakunze ba radiyo haguruka mwarimo duteza abiri aha niho hagarukiye amakuru mwateguriwe nkaba ndabashimiye kuba mwafashe akanya ko kuyakurikirana subiye gushimira abagize uruganda rwa radiyo haguruka bakoze ibishoboka byose ngo ano makuru aboneke yongere abashikire ndakengurukiye n'uburi mu buhinga bw'ivyuma Imana ibandanye kubazigama mwese ndabikebanuye n'agahwane naho ubutaha